uri guyanje turi kuma filonke ndagushaka bye bye wansa no mubaza ni giki cyatumye winjira mu muziki cyane igiki cyatumye ushika aho ugeze oya basani baba bamenyere kugenda n'abakobwa benshi bikaca bituma kubwaho batarongora ko bataba bakira basugi isugi niki mu bisanzwe isugi niki mu bisanzwe isugi n'umuntu akomeye sawa boss ni sawa umeze neza ego witwa gute Jerry banyita Passion Pasi wiga mu kanga 7e B 7e B aha kwishuranye bahita gute lycée municipal cya Ramade directeur wanyu bamwita gute bamwita Leonard uri mushasha nga ego abarakorianse ego nirihe shaka wagize kugira ushobore gutora umwaka uheze uve muri 6e muze muri 7e vyagenze gute kugira ubitore wakoderesheje iki cyane narize cyane ndashiramwo effort nta bintu byo gushinata muhiri wanyu ho barimwo umuvyeyi akwitwararika cyane kuri vyishuri kugira ubitore ego ninde hagati ya mama na papa bose ni bose ego wewe wiga kugira ushike kuki kugira nzoronka nk'akazi keza canke mbe mu buzima bwiza uramaze gucana ukumva bavuze ati ngo nubwo twiga ngo nta kazi gahari mu Burundi iki uhora uvyumva wowe vyakira gute uravyemeza canke uravyanka wewe ego hariho bashaka kubivuga bakavuga yuko ngo kwiga yuko atari imari gusa kwiga n'ubumenyi ushatse uriga ushatse ukareka gusa bikuvako ariko wowe umwe mu batahura yuko kwiga ari vyiza kandi ushobora kuronka ikintu cyose kubera ishure we nka wewe ryo kubesha ego ishure ndashobora nize neza ndaronka akazi kandi nyene umwana utazi ikiharuro ntihoshobora gukora ntuzeya ntihoja gukora ibintu nyene bihambaye nikihe kintu ugiye gukora muri mwaka turacari mu gice cyane nikihe kintu ugiye gukora muri mwaka kugira umwaka uza uzoshobore kuja mu 8 ni kwiga cyane uzisera neza kuzobitora ndizeye iyo bitoye ku ishure muhira abavyeyi bakugirira iki nyene baranshimira cyane nk'icyo shaka barakima kuruta naho bahora bakima wavuze witwa gute Passion tugushimire kandi bonne chance kuhaje uzo kwigeneza uzo bitore sivyo merci ni sawa ego witwa gute Rodrigue witwa wiga mu kanga wiga mu kanga ni gawutieme B uba warudubuye 8e canke uvuye 7e ja 8e warimutse ni ikihe kintu catumye kumbure wiga n'inguvu umwaka uheze kugira ushobore gutora uyu mwaka uje 8e je kweri narize ndavuga ati yuko jewe si makandubure kuko ibintu byo kudubura je ntabwo bikindimu n'abavyeyi nababwiye ati je no kuri sinzopfa naradubuye ahubwo no gukoranisha kugira nemuke niyo mpamvu rero nace genda wutieme barabikunda gose warababwiye abavyeyi yuko twazofudubuye kuko ivyo kudubura atari vyo warabihevye mbega ni ikihe kintu ukoresha kugira uzokwa mutora ku ishuri imihe vyose nkuko wavyemereye abavyeyi no gukontrola ubwenge bwiwawe kugira utahure ivyo bakwigisha hari abanyeshuri bashobora kugenda bavuga bari mu nabi ngujya mwari mameze uko ameze uko abari mu bavuga gute abarimu baratwigisha neza kandi tukabakunda umuyobozi wanyu bamwita gute uko ntushobora kubura umunyeshuri utazi izina ry'umuyobozi wanyu bamwita gute umuyobozi wacu wo ngaho kuri lycée municipal Carama ya 2 yitwa Leonard abafata neza umuyobozi ameze bien ashatuyobora neza vraiment n'ikintu kimwe umukundira umuyobozi wanyu cyane ni cyahe ego kenshi nyene arige nyene azana nkamenga aradutwenza ariko akadutwenza ku bwenge mugaboye byekane yuko kadukunda gose kandi natwe tukamukunda apare y'ishure ikindi kintu ubona woshira imbere cyane niki ikintu noshira imbere cyane donc gukurikiza ishure umva ishure uragita ikindi kintu ubona ko ucita ukigiyemo cyane utobuhombye n'icyaha no kugira indero kandi ugize indero nuronka ubumenyi kuko udafise indero nta bumenyi uronka niko igitandero urumva batawumenye icoro ariko ufise indero akitonda akihangana niwashika mu rugero rwako isawa meze neza witwa gute Kizimana Kive wiga mu kangahe wa gatandatu uvuye ku ishuri cyangwa uri kurajayo mvuye ku ishuri Kive kubera iki
wiga ufise indoti yahe muri wewe? Ndashaka nyene kwiga kugira menye ahazoza hanje ndahatengeneze neza. Uvuze gutengeneza neza kazoza kawe ushaka kuvuga kugira umuntu wese agutaha urushaka gushika kuki? Bashaka kazoza kanje ndakagire neza kugira nikazombane nabi. Ninde muntu yoba yarakwigishije cyangwa ninde muntu aguhanura nkuko ku buryo ubona yuko neza ubayeho nabi wose ngakazoza kawe uri kurakisha n'uwaho umuntu abigufashamo cyane? Muhira nyene baramanura nkagiye ndabakoreye amakosa barashobora bakambwira ati ico kintu ukoze ni kibi nundi umunsi nuzogisubiye. Kive wavuze witwa Akizimana Kive undi mwaka ubona uzoja mu windwi? Nikihe kintu ukoresha kugira none uzobitora uje mu windwi? Nikihe kintu ukoresha cyane kugira uzoshobore kubitora uje mu windwi? Nkoresha ubwenge agakoresha gukurikira mwigisha n'ubumenyi bwinshi. Iyo baguhaye utudeade ikintu horo twirengagiza? Iyo bamaye deade ndashobora gushika muhira sininde kurya nakarinda gukora iyo deade amakugena kaza kuvyibuka mu nyuma. Kive tugushimire cyane kandi courage, bonne chance zo bitore ku wundi mwaka uje mu windwi sivyo? Courage sana sha. Ni sawa boss? Ego. Umeze neza? Cyane gose. Witwa gute? Nitwa Jehovanis Banazira Fati. Jehovanis Fati, kubera iki Fati urakura kino umupira? Ndi umujere. Basi ndakwite Fati wiga mu kanga? Jewe. Niga mu 8. Wiga ku ishuri rya? Ekofoki nama 4. Iyo uri kuriga indoto ufise mu mashure wiga ufise indoti yahe nka wewe nka Fati? Je niga mfise indoto yo kuba umuntu akomeye nk'umudoktor. Ubona yuko uzokwigira ubuganga? Yego kuko nubwo mbona ko kuvura abantu bagwaye za sida na za corona. Iyo wumvise abantu abanyeshuri abandi canka abantu babihagarikije bakubwira neza yuko ngo ishure ntaco rimaze ngo masomo siyo diri woho ruvyakira gutura bishigikira bijya bintu? Burya yaba ari diri yabatari diri ico mbona gusa amashuri ari ikintu yafasha kuko hari nk'umuntu usanga atazi no kwandika izina giwe kubera atigeza aca mu ishuri. Mugabo nka jewe ko naciye mu ishuri izina ryanje ashobora kuryandika ndashobora no kumenya n'ingene ibintu nshobora kuvyitwaramo mu gihe nshitse mu bihe bigoye. Iyi impanuro wohereza abanyeshuri kumbure biyumva bafise n'indoto yo kubihagarika ejo canke igihe babona ko bibihagarika niyahe impanuro bahereza ubereke yuko neza akamaro ishuri rifise akamaro? Baci mugani mu Kiswahili ati asiyo uliza aliwa shangazi yake. Rero utabajije numenya. Mugabo mu gihe wajije uramenya. Kuko iyo umuntu ariko yiyumvira guheba amashure benshi basigaye bakunda guheba amashure bavuga ngo jewe ndakuze sinoguma muri 6e cyangwa muri 7e ko ndakuze. Ariko mu gihe bazi ko ico baje kurondera mu ishure bafise bidi nishaka ikomeye yo kurondera ikintu mu ishure bituma bagira travail niniya bigatuma bagomba gushika kuco bifuza gushikako. Rero ico je mbona no bahanura nuko bokurikiza ishure burya ishure ari ikintu kirekire kinini ya gose ifasha kuko ishure rigukuraho waruri ishure rije kongereza ubwenge. Eske twese turi n'ubwenge ariko nidufise ingene tubukoresha. Ishure rero riko riza kudukontrola ingene dushobora gukoresha ubwenge bwacu. Fati ujya mugano uciye ngo asiye uliza aliyowa shangazi yake mu Kirundi je nka je ntabizi cyangwa batabizi uwo bitubwira gute mu Kirundi? Utigeze abaza yararongoye shangazi wiwe. Shangazi ni Kiswahili ariko? Yararongoye muyomba wiwe. Inasenge wiwe. Inasenge wiwe none numva ko waruki. Je ndakiza ko tubashaka abakunzi bandaho TV n'abakunzi ba MC andi muri rusangi bamenye byinshi bumva batahukirwe. Fati iyo wambaye akakaboro kumengo n'ubuntu bw'abasana ukuntu birakorohera cyangwa uravyishimira cyane? Aka kitapu kinene karavyibushe gose ni kanene. Kinene. Kubera iki ugendo kumengo uri umustar ukuntu? Jewe ndi byose. Okay, umuririmbyi wo bukunda nga mu Burundi nuwa? Umuririmbyi wangu naga mu Burundi ni Big Fizzo. Ndiri kapera y'indirimbo wobona yiwe uvuga ati ndayikunda kurusha izindi uririmbe gatoya. Uri guyanje turi kuma filonke ndagushaka bye bye wansa. Uruno munsi urahuye na Big Fizzo ibibazo bibiri wo mubaza n'ivyahe? No mubaza ni igiki cyatumye winjira mu muziki cyane igiki cyatumye
ushika aho ugeze nivyo no mubaza ikindi ca gatatu ubona mubaza ni ca kica gatatu no mubaza nca namubaza ni kubera iki warongoye uri umusani abasani rero ntibarongora oya abasani baba bamenyere kugenda n'abakobwa benshi bikaca bituma kubwaho batarongora ko bataba bakira abasugi isugi ni iki mu bisanzwe isugi ni iki mu bisanzwe isugi ni umuntu akomeye ni umuntu akomeye wowe rero isugi yegenda isugi Fati muri football apare yo gukunda ukunda umugwi wahe hagati ya Real Madrid na FC Barcelona ariko mbajije naye kweri ki mbajije okay ukunda equipe yahe ariyo yose mu kwisi Real Madrid ni ukunda yego wayikunda iki cyatumye wikunda cyane cyatumye ndayikunda yambaye ivyera nkuko n'Imana yambaye ivyera nico yikundira twumvise uvuga ngo ukunda abantu bakomeye kuko baba bakiri isugi none na Real Madrid yacari isugi naho atari bose bari isugi harimo bari isugi uno mutumva uvuga isugi cyane mbega wewe ni warongora umugore ugasanga isugi uzoca vuca umutoka nzomukubita inkoni nyinshi bwa isugi Fati tugushimira cyane twabanye neza ariko kuhaje ubandanye wahatanze impanuro nziza ku bandi bana abanyeshuri bifuza no kubiheba kumbure ni bavyumva bashobora no guhagarika kubiheba kuhaje bonne chance zo kwiga bitora mundi mwaka uzokoreka muri mu 9 sawa merci beaucoup merci nawe sali ni meza umeze neza bakwita gute wowe Wenta Soskei. Wakwita gute? Soskei. Niryo zina mama yakwise? Oya, izina ryanje nitwa Solange. Uri umustar? Oya. Uvuye ku ishure tubona wambaye amarori umengura isatu. Kubera iki wambaye amarori nkaya kandi uvuye ku ishure? Nkaya, oya, narayahawe n'umuntu. Wiga mu kangahe buye? Je, niga butiyeme. Butiyeme ni ikihe kintu ni ya ndo tufise mu ishuri kuriga uno munsi? Ishuri. Ndashaka kuronka akazi nyene, akazi special. Special, akazi kari special nakaya. Abayede ntabwo bakora akazi kari special. Baragakora. Wowe ushaka nkaka ugererana rero twumvise ngo mwashaka kuba umudokiteri wowe ushaka kubiki? Je. Je ndashaka nyene kuba umujournaliste. Natwebwe. Uri sure kuzobishobora? Nzobishobora cyane. Ni ikihe kintu gituma wiga ukamenya canke ni ikihe kintu ubona ukigiyemo cyo tumunanirwa kwishura? Cyo tumunanirwa kwishura. Yo bari nka problem nyene ni byinshi no jama nkashobora. Hari umuririmbyi wabukunda nga mu Burundi? Mu Burundi. Nkande? Hasatsu. Hari akaririmbo kiwo ushobora kuturirimbira gatoya nyene? Twagiye. Yeah. Gatoya nyene. Gatoya nyene. Hasatsu bari twagiye rero. Inkovu nyinshi dufise ku mitima tuziterwa nabo dukunda bigatuma tuja kure y'impundu tinya kubabara tinya kubabazwa love kubera ukunda Sadbi iyo uza kuba nk'umuhungu ari gushaka kube Sadbi wewe oya nariko man nyene ndamukunda nyene kwa muhungu nari nk'umukobwa nari kuba Natasha wari kuba Natasha none tukwitere Sadbi y'umukobwa Sadbi y'umukobwa vuga rero nitwa Sadbi girl je nitwa Sadbi girl. Yes bakunzi ba Ndaho TV ndabashimiye mwemwe abanaje kubitwikirana nkuko bisanzwe twama tubashikana hashoboka uno munsi twatwegereye abana bakiri bato imiyabaga ishobora kwiga kugira tumva indoto zabo mwumvise indoto jinshi bamwe bashaka kuba ba doctor abandi bashaka kuba ba journaliste nkuko turi twebwe uno munsi ko tubashimiye mwemwe abanaje kubitwikirana gira like share like na comment gira subscribe utarayigira kuko utarayigira warahomye cyane wamaze kugira much respect asante sana kumwe na Andy the M's the ninja number 1 inyuma kamera kumwe na Desi the ninja number 2 ciao.